twarabonye yuko mu minsi iheze hariho nk'abantu bari bahungiye hanze nabo bafise ubwoba ariko baragarutse ariko ntibaje bose. Hano turiko turasaba ati nibongereze inguvu kugira abo bantu bagaruke, kuko burya umutekano y'abantu bose bari hamwe bakuba baratekaniwe niho honyene bashobora gukora bari kumwe ivyerekeye iterambere. Nayo bumva badatekaniwe ivyo by'iterambere tuvuga bica bigorana, kuko umwe wese acagira ati sinzi icyo nzobe. Abarundi twemeye kuja mu ntwaro ya demokarasi. Intwaro ya demokarasi nayo ifise amategeko, uvyemeye yuko utegeka mu gihe dukurikiza amategeko ya demokarasi umenye neza ko ari byinshi usabwa, utabikurikije ntiba ari intwaro ya demokarasi. Turazi yuko hariho ibihugu bindi bibayeho bitari mu ntwaro za demokarasi, biri mu ntwaro z'umugambwe umwe, abakomunista n'ibindi. Abo ibi turiko turadondagura abanyagihugu ntibabisaba, oya babisaba. Leta ikora uko ishaka ikababwira ati mwende abategetsi nibi nta bindi, nuko bimeze. Kandi hariho bashobora gutera imbere, ariko twebwe twiyemeje turi muri demokarasi umenye yuko hari ivyo abanyagihugu bagusaba. Nivyo rero dukora ngaha twebwe umugambwe w'Abanyafrodebu muri demokarasi, hari ivyo dusaba leta.